kuko amatwa dusumira kikiyabivuza abanyarwanda bariteguye bagize lokale ngo ya insomen bari muri lokale none abarundi baragize lokale karabatsinda kabisa 4-2 Barca iribura kabisa iribura kwe kaje kagafata ikibazo ca mbere kwe Girona Kajihona nubwo tuko tuyita Kajihona n'ubu isigaye Girona kubera uri kwisonga ariko ubu niyo ya mbere muri La Liga niyo ya mbere. Hello ladies and gentlemen, turabaramukije cyane twongera tubaha ikaze kuri Kazuza Design TV mu kiganiro Sport Show mushikirizwa na jewe Florent Dibati ndi kumwe na bagenzanje Kiki Makwinto hamwe na Yves Balak. Umeze neza murakomeye? Turaho gose kabisa. Balak twatumukumbuye. Yahora heya. Malaria vraiment. Nani shimwa huko. Warakiza ariko. Ni bon. Imana ishimwe ko wakize. Yego. Twatukumbuye. N'abanywanyi baragukumbuye gose. Ndabaramutse sana. Nagarutse. Makwinto nawe umeze neza? Jemeze neza kabisa. Weekend. Weekend kagenze neza gose kabisa. Gose nkuko byanga. Mukaba muko muradukurikirana rero ntimwibagire kudushigikira mu gufyonda subscribe canke s'abonner hamwe no kugisangiza abandi batashoboye kukironka kugira ngo baze baraba mu bandi badushigikira. Uno munsi rero turi ngaho kugira ngo dushobore kubashikiriza amakuru y'inkino zagiye ziraba muri no weekend, ariko nkuko bisanzwe turatangura duhere amakuru yo ngaha iwacu aho umugwi w'abeza bo mu Burundi wari wagiye mu gihugu c'u Rwanda gutana mu mitwe n'umugwi w'abeza bo mu Rwanda rwa rukino rwa basketball rwabereye muri BK Arena. Ego nibaza yuko nabagenzanje bashoboye kurukurikirana ashobora kugira commentaire kuri rujya rukino rwa basketball rwabereye muri BK Arena. Urakoze cyane gose Dibat n'urukino benshi bari bayibonye ko rukine rw'ibanze rwabereye ngaha mu Burundi tariki 2 z'ukwezi turimwo. Bona yuko abarundi twari twatsinze abanyarwanda amanota 76 kuri 63. Rero abanyarwanda bavuye ngaha bavuga bati badutsinze kabisa. Kuko bimwe na biriya twagiye turumva Dibat na Balak abanyarwanda baje ngaha bavuga bati iyi match tuje kwitemberera. Bashitse babona abarundi bari determine sana. Ati baradutsinda bagenda bababaye. Rero umva bagiye hariya bo bavuze bati ko namakuru avugwa hariya mu Rwanda bivugwa yuko bavuze bashika bavuga ati dutegeza gutegura urukino rwa ruturo. Baritegura umukoca wabo arababwira ati reka tuje tugira entraînement mardi. Barambwira toya tuzogira twebwe iwacu lendi wowe uzoze mardi. Dukora umva bari bakaniye. Rero urukino ubona yuko bari biteze cyane, urukino abarundi benshi bagiye hari Kigali, abarundi bari Kigali benshi baje kurorera ni BK Arena. Ndibaza yuko bahero kuyuzuza kujya kera kabisa. N'abarundi bari benshi, amadrapo yari menshi, ubona yuko kabisa byari biteguye neza. Aba troupe yo Magaba, club yo Magaba bari bagiye bakubita umurisho mwiza kabisa. Abanyarwanda bararyoherwa, intambo z'abigeme bari bagiye hariya, n'abanyarwanda baratamba nyene club yitwa Nyamibwa yari yaje no ngaha mu Burundi. Byari ibintu biryoshye mbere ko urukino rutangura, byari ibintu biryoshye kabisa biteguye neza. Commentaire gato Ijya match je nta bintu byinshi mfise ndayivuga ko vraiment. Kiki Dibat nta byinshi mfise mvuga, ni match yadutangaje bo twarabaye déçu kubera twatsinzwe byinshi. Difference ya 29 ni nyinshi cyane. Kumva abakiri bacu batsinze match arengaha, difference atari nini cyane ariko baratsinze. Turabatsinda ariko tuja i Kigali badutsinda 29 ni menshi. Kandi urabona ntitwovuga ngo nta bafana twari dufise. Abarundi bagiye ni benshi cyane. Urumva nta byinshi mfise novuga kuri urwo rukino, ahubwo ifoko turaba impamvu twaba twatsinzwe amanota nkayo twagerageje tugatsinda hano. No kuraba ikibazo cabaye hagati y'abakinyi kuko amatwa dusumira kikiyabivuza abanyarwanda bariteguye bagize lokale ngo ya insomen
bari muri lokale none abarundi baragize lokale ikintu cyabaye deja n'urukino rwa mbere byari bigoye bagiye kwitegura iminsi mike murazi yuko abakinnyi ba Dinamo benshi bari bavuye hariya muri South Africa muri Elite barashika kocha Aaron arabakoresha umwanya iminsi mike ariko Imana ishimwe twarabatsindiye nga hariya naho batwaye agashava abakinnyi b'abanyarwanda kuko n'abakinnyi kabisa bamwe barazina mu migwi itandukanye hariya mu Rwanda n'abantu kabisa babizi bavuze bati ati badutsinze ariko tuzobatsindira ngaha muri BK Arena batangara kandi nivyo twabonye warabona mu rukino urukino rashoye kururorera nyene kuri ku malinki baragiye baratanga vyarabonetse yuko abanyarwanda bari biteguye cyane warabona yuko bakina bita kabisa banyaruka baranayimenyereye cyane gose ariko abona ko barundi kabisa wapi vyaranse ntibari determine vraiment kiki nibazo nukubironderera hagati yabo ntituragira ibyacu tubazi ingene vyagenze ariko ijya match reka tubihe umwanya tuzomenya igituma twatsinzwe difference ingana kujya kose ni nyinshi cyane ngo ntibaba banyuzuwe n'ikibanza oya terrain uravye abantu bose bari bahari debate bose bamaze gukina kuri terrain nkazijya kuko turazi yuko ama match Gilbert arayizi international twarabona yuko abagibere bagiye igihe dutsinze abanyarwanda nyine twageze kubatsinda muri izi match muri equipe nationale bakinira muri izo terrain nyene izi za Rotobar n'iza Elite zose kuri Inter nkazigi byumvikana abari harya bose uravye Landry ya terrain arayizi uravye Gilbert arayizi uravye imeze nk'iyi umwe mu runani wa Madrid Meya yarakiye no mu Rwanda ukaraba bose bande aba Otobo bande bo bivira hariya muri Nigeria barabizi byumvikana dutsindira iwabo yakunda gushika cyane nico ndakubwira uru rukino faut voir comment twego barundi twaruteguye iyo mindset twebwe twadufise ni iyo twari dufise mu mutwe gutegura objectif vision twashaka iki urabona yuko hari ikintu kikibuze muri basketball nga mu Burundi tarazira hari ariko mbega iterambere rya basketball nga mu Burundi rigeze riko rivahe riko rijahe hariko hategurwa kubiki ivyo byose urumva arizo bintu vyibonekeje bamwe bavuga ngo habayeho difference y'ibibuga ariko baravuga ati ivyo ntigifashe ariko hari ikintu cabaye cerekanye yuko lo basketball yo mu Rwanda iteye imbere kugusuma basketball mu Burundi nubwo ariko turabiye kuri talent abarundi barayifise benshi kandi ivya basketball barazi kwikukira basketball ariko integuro mbega yo imeze gute two dutegura basketball mu Burundi tuko tuvahe two tujahe tuko tubikora gute kugira ngo dushobore kugira ku rwego rw'abandi bantu ariko ndi kutugume twitwaza talent kikabarundi turafise yo defo dufise talent bo muri football ngo dufise talent muri basket dufise nico balaki talent ziba zihari mbega izo talent zikoreshwa gute kuko uravye abagibere baracari bato uravye abarishara baracari bato ukaraba ababameya nyene none talent udashika ku kintu nayo nico ndakubwira izo talent ziko zikoreshwa gute ziko zitegurwa gute kugira ngo ejo nejo bundi ego no munsi bazo ko Abanyarwanda bateye imbere kubera iki ni kubera ibibuga bubatse uno munsi nta na rimwe inkino za bar Abanyarwanda batabarimo ivyo rero sigiye kira bar uhakura experience uhakura ikintu gikomeye abakibari muri bajyanye ahanzwe nka 80% bamaze gukina izo nkino za bar urumva iyo experience barayifise nubwo bari bato kandi iki kintu ivyo ntaguciriyemo erega turavye nka APR turavye ijya yindi twa za Patriot ni kuvuga umugwi wiwanyu iyo ukomeye APR irakomeye ni nka Bayern Munich mu Budage yikomeye umenye ko Mannschaft equipe nationale ibikomeye bisigura rero ko za APR zirakomeye bisigura ko na hariya abakinyi abaroko batezwa kuba bakomeye kutsindwa rero gutsinda vyarabaye kuko nababwiye ni vya experience nyene ubona yuko ndababwiye ati hari ikintu maze kuronka abanyarwanda basketball iyo participation muri bara bahakurikira gikomeye n'izindi competition bajamwo ubona maze kuba miyo kabisa muri basketball urumva barabizi kabisa natwe urumva ngira bizoza ariko ni match yatangaje abarundi benshi difference nini turavye vyagenze ngaha n'abanyarwanda ubwabo baje ngaha mu Burundi baratanga bavuga ati vyagenze gute ko twabonye abarundi badutsinda
hari iwawe kandi wakina neza ngaha vyagenze gute umva n'ubu ntibiramenyekana nyene umva na twebwe nyene ho gukosora abarundi tugakosora tukamenya aho bifira hama duha akanya n'abariko baradukurikirana ngira ngo tubasigira akanya nabo nyene bashobora kugira ico bashikirije mu makomantere bashobora kuba bafite ivyiyumviro bitandukanye n'ivya Makwinto canke Barake akanya kanyu namwe bashobora gushikiriza amakomantere hanyuma tubone no kujabuka mu mamace yagiye araba mu bihugu vya Buraya cane cane duhereye muri Premier League habaye amamace menshi ariko ntituza kuyavuga yose amaresultat muraza kuyabona baraza kwerekana ariko nashaka na cane cane tuvuge kuri match ya Tottenham na Newcastle match yabaye ku munsi wejo w'indwi aho match yarangiye ari ibitsindo 4 vya Tottenham hamwe na kimwe ca Newcastle iki ni match yatangaje abantu benshi na burya match yaheruka ya Newcastle na Tottenham Newcastle yari yayifatiye ku bitsindo 6-1 ariko gacubona bijya bintu gabasha gakomantere gato je ni ibintu byantangaje Makwinto ijya match ni match ubona yuko ni Tottenham ari mazi iminsi iri mu bihe bitabimeze neza uretse yuko match banganyije n'umugwa Man City 3-2 vyumvikana ko izindi match zarayigoye ukabona kabisa biko bigenda nabi ariko ubona yuko iri kwiragaruka buhoro imbere y'Newcastle na Newcastle uri kuraraba imaze igihe uri kuraraba Newcastle ingene ikina iyo itari muhira hari ku kibuga cyaho cha St James Park ntibakina neza ntibatsinda ariko iyo bari muhira bo kabisora ko baba bifashe bavuga ati turatsinda imari ejo bundi mwarabonye batsindwa na Everton rabatsinda rero Tottenham yaje kuvuga ati reka du profit umva na ma equipe abiri yahuye asa nko kumenga ariko arasubira inyuma muri kino gihe nubwo ari mu bibanza atari bibi ariko arasubira inyuma ariko umwe ariko arasubira inyuma uyundi avuga ati mbenda mu profite gute Tottenham yavuga ati reka mu profite hakirikare kuko nza gusanga niko ndamanuka gose rero gutsinda Newcastle rero byari ibintu ntuvuga ko ku bantu bari biteze ntibari bavyiteze bavuga ati imaza kubera equilibre kabisa kumbura barashobora kunganya cyane twabona igitsindo kimwe 2-1 ariko 4-1 Tottenham yarabasumbije kabisa bo jewe ni nk'ibyo nyene ariko Dibat na Kiki mu Bwongereza ntibitangaje kipe ya mbere iratsinda ya nyuma igatsinda ya mbere ntibitangaje kumva ko Tottenham yoba yatsinze Newcastle iwabo ni Tottenham erega muri Premier League tubirabe neza Big Four haize imyaka myinshi hinjiramo umugwi umwe ukacuvamo Big Four tuzosanga ari ya migwi nyene igumihana ibibanza ya yindi igumihana ibibanza Newcastle je nibaza ko yatanguye neza mugabo experience bariko bararuha Tottenham nayo urabona igenda rya Kane nabonye menga nta nico gerekanye cyane yego numugwi umeze neza uri no mu bibanza bya mbere wanashima yego kumva rero baratsindanya amagori nkayo yose Tottenham ikabatsinda nukuri nta bishasha jewe mbona menga ni mu Bwongereza nyene Ego tubibutse reko Tottenham yaciye ifata ikibanza ca gatanu kandi yari kigihiganirwa nyene n'uwo mugwi wa Newcastle kuko yatsinda ejo niyo yaca ishobora gufata kino kibanza inyuma ya Man City iri ku kibanza ca kane inyuma yuko yaritsinze umugwi wa Luton ibitsindo 2-1 nayo nyene Man City byari bimaze imisi bigora ntiyari herutse gutsinda yanganya canke uwo yaheruka no gutsindwa ariko ejo yarashoboye kwikura kagaye iratsinda ibitsindo 2-1 icija inyuma y'umugwi Aston Villa nayo ikibanza ca gatatu Arsenal nayo iracari ku kibanza ca kabiri Liverpool nayo nyene inyuma yo gutsindwa match zabaye muri no weekend Liverpool nayo ikabiri kwisonga mu kibanza cambere ego turabire hamwe rero match nazo nyene zabaye muri La Liga n'amaresultat nayo nyene muraza kuyabona ariko nashaka nabagenzanje ngaha dufatikanye kuganira ku rukino gwahuje FC Barcelone n'umugwi wa Girona ariko munsi boje kabisa abantu batangaye gose ni FC Barcelone mona yuko iyi match ni derby humiliation
Derby Catalogne iyi migwi yose vi Catalogne ubona yuko kabisa FC Barcelona kuri Girona kakipe keza gose kabisa ariko katanguye gashushe kabisa bana karaguruka imigwi myinshi Real Madrid irazira gahagarika ariko iyi ni migwi kayitsinda no munsi abantu bakavuga ati ku munsi wejo bahoze bati reka turabe Barcelona kuri Girona nge bigenda karabatsinda kabisa 4-2 Barcelona iribura kabisa iribura kwe kafata kibazo ca mbere kwe Girona kikije naguciyemo sinzosubira gusiba match yabo nimba ikomeye uko nabibonye ihuye n'izindi ekipa pana gukomera uhuye na Barcelona gusa uhuye n'izindi ekipe ega kiki na Dibat kugira utsinde Barcelona uyimetrize kujya bisigura yuko ubufise milieu yiwawe techniquement imeze neza kurusha Barca kuko Barca irakwima umupira iminota 2 sivyo iyo rero ikwima umupira umenye ko umwanya n'umwanya iragutsinda ibikurusha na mediane mugiye Girona nabonye irusha ibintu byose Barcelona techniquement imeze bayabahungu nabaye ikintu kinatangaje statistiquement honyene uravye Barcelona ni gake ushobora kuyisumba kuyimiriya bivuge neza kuyimiriya rega iwabo sinzi ko babibonye ariko rero kajya gatimu je kintu nagiye kuromarka nuko kajya gatimu collectif yabigenda neza kuko nta mukinyi umwe ngo uvuga uravye individuel mango ari umustar ngo amaze kwegeranya trophée zingana gute canke ngo azwi cyane mugabo ugiye kuraba ingene ka bimiriye umugani wa Balaki karashoboye ariko rero si Barcelona yonyene Balaki kajya kajihona nubwo tuko tuyita kajihona n'ubu isigari jihona kubera uri kwisonga rego niyo ya mbere muri La Liga niyo ya mbere ijyana kubarira yuko imaze match indwi zikurikirana ikinira mu kibanza muri terre atari iwabo ariko zose kazitsinda kandi kuva no 30 septembre ntiragira zatsindwa umva yuko na gatimu nubwo tukita gatimu ni team iri kirakomera ni team ofite gituma navuze ko ari collectif yayo iri kiragenda neza arabujya Eric Garcia n'umukinyi wo muri Barcelona bobo baranamubatijije kubera yuko ariko bobo urabona ingene barafite ukuntu bamukinisha kandi yakinye 90 minutes ariko Barcelona ishobora kubona yuko umengo ntimukeneye urumva ivyo bintu yani ari match vraiment imeze neza gose yagenze neza yana n'ubuhungu vraiment genda burindiriye match zikurikira bova barashaho dutangaza ko bwawe Baraki uravye FC Barcelona ingene imeze turabona ko ari equipe mu gutsinda bigorana irabayabaye none uravye ikibazo kuri FC Barcelona ni ikihe mu majambo make FC Barcelona ikibazo bafise boss novuga ngo ni coach sinzi mugabo iyo equipe itsinzwe babita ku mu coach niko bimeze mugabo n'abapeti nibaza ko hakiri kare kubajisha reka bamenyerane turabe baraza umupira muga gusa barabuza abastare babiri je nivyo mbona vuba abastare bariyo uravye nuko nyene imyaka nyene mujanire Lewandowski sino no mustare ukaraba nabandi nk'uyu Gundogan bakiba bafite experience ariko wapi benshi baravuga bati none umukoca kuba ufise squad nkijya bikanga ugatsinda vyanka utsinza ko kamwe basa rega kiki nta kirenga fisi agafisa abana moyen d'âge ni bato ariko bafite talent tala irikiraza muga ntiraza ufise Pedri aracari mu sabara uje hari inyuma ko ufise bajiri kunde ko ufise bayo Cancelo hariya uvuga uti ndafise equipe imeze neza ariko wicaye ukaraba aba bantu biriko bibagora gute ariko kiki ni bimwe nako ndakubwira rajya experience ni kintu gikomeye n'abapeti ni baramenyera ubiraba ingene batanguye Barca mu misi heze yarakubise ibibazo mu misi heze yari yabivuyemo ikitsinda yatsinze Real Madrid muri l'année passée oya ni equipe iri kiriyubaka mugabo urabona ko nabana bazomenyerana kuba badafise umuntu nko muri Real Madrid abastari nakubwiye ko kugira ibicocoro umenyereza umukoce wa Barcelona nawe we wavuga yuko nkuko bivuze yuko
ari ekipe iri kiriyubaka bavuga yuko ashimishwa n'ukungene bariko barigira nanje no ndamushigikiye ariko ibiharuro navyo bigenda kwerekana yuko muri iyi myaka 15 iheze ahubwo ari umu coach afise amaresultat wa kabiri afise amaresultat mabi kubera bamenyereye ko ari Barcelona yamigira amaresultat meza Barcelona go kabisa urumva ariko urumva wewe uri kurubaka ekipe mugabo ntufise Mbappe Dembele waramwirukanye mbona imba baramutanze sinzi ko bamwirukanye baramutanze umva babandi bashobora kwigisha babana batoya nibo utanze reka rero wiyubake uce muri ivyo bibazo mutabivuyemwo bazokwirukana nawe abakunzi ba FC Barcelona ngiye ko badukurikirana nabo nyene barashobora kugira commentaire ariko n'abakunzi ba Real Madrid nabo nyene ntibyagenze neza urabona ko urukino nago nyene ntibashoboye kurutsinda urukino bahuje n'umugwi wa Real Betis bagana ikibuga kindi ni Real Madrid ariko nivyo ifise imvune nyinshi abakinyi benshi bari mu mvune ariko bakihagarara ko urinzi bona ba Vinicius badahari ba Modric badahari Madrid umwe yari yagarutse gatoyi aba ba Militao badahari n'abandi nka Courtois mu igori ariko ukabona yuko barihagaze ko iyi match ntibayitsinzwe baranganya kimwe ku kindi Real Betis ariko ni juste gushaka kuvuga ku mukinyi Jude Bellingham kabisa uyu mukinyi hamwereye muri Espagne hamwereye cyane gose kabisa ni match nke kabisa adatsinze yego bon nanje kunganya kwa Real Madrid na Real Betis biratahuritse urabye n'ingene bagiye barahura mu misi heze canke kuva kera ni Real Madrid burya itayitsinda vyorosha ijya equipe je ndibuka Real Betis ikinamwo wa mu Maroc wa mu Faransa mugabo wava muri Maroc wo mugoshe ni Real Madrid kugira itsindi rya mugwi wa Real Betis byama bigorana cyane hajya rero na Palmarès irakora mu ma equipe ukuntu yaje arahura bisigura yuko kunganya umugani wa Kiki Real Madrid afise bajya abakinyi umva biratahuritse kuko na Real Betis si equipe noye ego kubera imvo z'umwanya rero nibaza yuko twogeza ngaha ndabashimire Yves Barake kubona twakoranye neza murakoze cyane nari nkumbuye kuvuga twoguha kanya ngira uvuga byinshi sana nawe tugushimire Kikima Quinto kubona twakoranye neza urakoze cyane gose Dibat amashimire na Barake yagarutse nibaza yuko tugiye kuba turi kumwe kenshi rero namwe mwakoze mwadukurikiranye mwana uyu waye makomantere twe tureje kuba makuru y'iwacu amakomantere nayo babasigaje nabo bavuge ku byo twabashikirije bagico bivuzeko ego